Kuwa 31 Rusama uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi. Ni akaryo ko kwibutsanya amabi aturutse ku itabi. Icivugo c'uyu mwaka kivuga kiti: itabi rirabangamira ibidukikije. Itabi rifise ingaruka mbi kuva mu kuririma, mu kurihingura no mu kurinywa. Ingaruka ku bidukikije zivuye ku itabi harimwo gukoresha amazi menshi, gutema amashamba manini no konona ikirere n'amazi. Kurima itabi bironona amagara y'abarimyi baryo mu kubatera indwara. Itabi ririca abarinywa n'abaririma bivuye ku ndwara ngendanwa zitandukira ritera. Riranica rwose. Kw'isi yose itabi ryica abantu bashika 7,000,000 ku mwaka. Itabi nta kintu na kimwe ryinjiza mu mubiri w'umuntu, ariko rikwega urupfu, ubumuga, indwara zidakira, kuko indwara ritera ntigwica ruhoze, ziriyorobeka. Muri izo ndwara nyinshi harimwo izifatira mw'ihemero na cane cane amakanseri. Mboneyeho aka kanya ko gukebura abenegihugu ngo birinde gutumura itabi, cane cane bamenye ko ari inkwezi y'urupfu. Ico mwomenya, itabi rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu, ku bidukikije no kw'iterambere muri rusangi. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi, ndararitse abenegihugu ngo tugire urunani rwo kurwanya itabi mu kwigisha no mu kujijura abantu ngo bamenye amabi aterwa naryo ku magara. Tubibutse ko umwotsi w'itabi ukwega ubumuga, wonona ibidukikije, ugakwega n'urupfu. Uru rugamba n'urwa twese, abikorera utwabo, amashirahamwe, eka n'umuntu ku gatwe kiwe. Murakoze.